Ndashima Imana yo mu gihugu co mw'ijuru. Imana ni Imana, Imana irashoboye. Nta kure habaho idashobora gukura umuntu. Jewe kw'izina banyita mama Ndayihimbaze. Jewe muriko muraganira nje kubashingira intahe y'ubuzima bwanje. N'ubuzima butanyoroheye na gatoya, kandi jewe mu vy'ukuri nari mfise abavyeyi bose, ariko abavyeyi banje bangize mu bana. Icambabaje cane nuko bari bafise imyumvire yo gutwara abana b'abahungu mu mashuri, ariko abana b'abakobwa ntibashobora kuja mw'ishuri. Bimaze kuba uko, jewe vyansizemwo igikomere, kuko narakunda kubona abanyeshuri bagiye kw'ishuri nkaca nturika nkarira. Camviriyemwo igikomere kidasanzwe. Ariko abavyeyi bacu mu vy'ukuri ntibashobora kwiyumvisha ko abakobwa bashobora kugenda kw'ishuri. Mu mitwe yabo bo bavuga ngo abakobwa bagiye ku mashuri ngo baba bagiye kuba imaraya. None ga bene data, koko niko vyari bimeze? Nimba ariko vyari bimeze, mwazotubarira mukatumenyesha ko ariko vyari bimeze. Ariko nibaza yuko atariko vyari bimeze. Rero nakuranye agahinda gakomeye mu mutima wanje, kuko jewe naciye ngirwa uwo kurinda imirima, nkarinda ibikoko vyitwa inkende n'inkoto. Maze izo nkoto zona imirima yose bateye, ibigori, ibiharagi, ibitoki. Ivyo bikoko vyarona cane. Noneho ikintu cansonze ni ukuba naravyuka ijoro, iminsi yose yakabayeho nkama mvyuka ijoro nza kurinda iyo mirima y'abavyeyi. Nkaca mu rume, nta muntu twashobora guhura kuko imirima yari kure yo muhira. Igitondo umugoroba bikaba bene uko. Habaho n'igihe ibikoko vyaza bikansumvya imbaraga kandi bikankengera, bikaja mu ndimo bikarya, bikona. Bimaze kona, umuvyeyi wanje aje kuraba agasanga vyonye yarampana. Amaze kumpana bituma ngumana ishavu mu mutima. Nagumanye ishavu mu mutima mbona ko yampohoteye. Ndashima Imana yo mw'ijuru kuko ariyo irinda. Yarandinze mw'iryo shamba ritari ryoroshe. Mu vy'ukuri simba nkiriho, ariko iryo shamba nararibayemwo kugeza n'ubu ndacariho. Maze hageze igihe maze kubona ko iryo shamba rinduhije, mbona ko nkwiye gutoroka. Narigeze gutoroka, ndatoroka kandi nagiye kure cane. Ngenda kwa ba nyokuru. Ngiye kwa ba nyokuru, nshitseyo ndagwara cane. Maze kugwara bafata umwanzuro wo kungarukana muhira. Maze ntekereje ko ngiye kwongera kuba umurinzi w'ivyo bikoko, numva ndatuntuye cane, kuko jewe mu buzima sinigera mbona nicaye mu rugo nanje ngo nezerwe nk'abandi. Nta kintu candiye umutima nko kuvyuka ijoro, kuvyuka agatwenzi nongera ngaruka umugoroba.
ibikoko vyaza umuvyeyi wanje aje kuraba akampana bikambabaza cane, maze bimaze kumbabaza nageze mu myaka cumi n'itatu ntangura kubona hariho umwana w'umuhungu ankunze, avuga ko ankunda, ariko ndamubwira nti jewe ntabwo ndagera kugenda kubaka. Iryo jambo ndarigumiza mu mutima wanje, noneho ndi mwako gahinga nkaza ndirirwa ndirimba, nkaza ndirirwa numva ata munezero mfise, numva mbabaye, mbaho mu vy'ukuri mu buzima bwambabaje, bwankoromekeje, ariko ndashima Imana. Imana ni Imana. Kubera iyo miruho nafashe umwanzuro wo kuhava nemerera uwo musore nubwo yansumba, ndemera ko antwara, ariko ndamubwira ko ntashobora kuzocikira. Mw'ico gihe aca ndindira imyaka 2, nkama mvuga ati Mana, icompa jewe nkabona mvuye mw'iri shamba, nzogushima. Maze Imana yumvise ugusenga kwanje n'amarira nari mfise mw'ico gihe, maze umusore ndamubwira nti ntabwo, nubwo bigoye, nubwo nyene mbabaye, ntabwo nshobora kwishingira, jewe nzogenda nkowe. Maze nawe aranyemerera, arambwira ati nta kibazo mukunzi wanje, ibyo nsaba byose nzobikora. Nabaye aho, maze kubaho hagera igihe baraza gusaba. Bamaze kuza gusaba, ikibazo kica kiba uko ntari nujuje imyaka. Abavyeyi baravugana ati none ko atujuje imyaka bizogenda gute? Ariko naho nayandi mateka yo mw'urwo rugo uwo musore yaje kuncaguramwo, nta mwana w'umukobwa yahavuka ngo ahabe. Umwana w'umukobwa ahavutse yagera mu bigero agapfa. Noneho uwitwa ko ari mabukwe akaza aravuga ati iyo wumva ari nk'umwana w'umukobwa avuye ahandi, ndibaza ko yoshobora kuhaba, nanje nkagira umukobwa mu rugo. Noneho baraje barumvikana, bene data barumvikana, bamaze kumvikana barankwa, bamaze kunkwa hagera igihe co kugenda kwandikwa. Maze baravuga bati none uyu bazoshobora kumwemerera? Hageze igihe cyo kwandikwa, banditse imyaka y'uwo tuvukana. Maze ndagenda mw'urwo rugo, maze kugenda mw'urwo rugo nari nzi ko mpunze iryo shamba, kumbure nduhutse, ariko nsanga ni kwa kundi umuntu ava ku rusenge agakorokera mu ziko. Ndashima Imana yo mw'ijuru, nubwo nabaye mw'ubwo buzima, ko Imana itantereranye. Imana yo mw'ijuru ni Imana yabanye nanje mu rugendo rutigeze runyorohera, ko nashitse mw'urwo rugo nsanga mw'urwo rugo naho hari ayandi mateka. Imana yacu iradukunda, nubwo duca mu bigeragezo,
dukomeze twihangane, Imana yacu irahari kandi irashoboye, ntitukihebe. Mu by'ukuri Imana ni Imana ikora ibihambaye. Mw'urwo rugendo ntirwanyoroheye na gatoya, ariko nakomeje kubona ukuboko kw'Imana. Ndabashingira intahe ko nabonye ukuboko kw'Imana. Ariko ibikomere byo kutaja kw'ishuri vyarambabaje cane, bituma mvuga ati iyo abavyeyi bakantwara kw'ishuri, iyi mibabaro yo mu rushako kumbure ntituba duhuye nayo. Sinashobora gutahura ivyo ndimwo, navyo nashobora gutahura. Nagize ubuzima bugoye cane, ariko ndashima Imana uko biri kose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi dushime, no mu vyiza naho dushime. Nari nzi ko ngiye mu rugo ngiye kubona amahoro, ariko nsanga mu vy'ukuri naho nahahuriye n'ubuzima butigeze bunyorohera cane, bituma ibikomere biguma vyiyongera. Nuko bene data, mu vy'ukuri urugendo rwanje rwabaye urugendo rutoroshe, rwabaye urugendo rw'amakuba menshi cane. Nzorushirizaho kubasangiza urugendo rwanje. Murakoze.